Baramukije mu izina rya Yesu. Nanje nashaka gushima ndabashimira cyane ndabashimira gose ko je naje ngaha ngwaye ndatora mitende mu nyuma nzana umuvyeyi wanje sigaranye nari naje ngaha nabuze papa hanyuma umuvyeyi wanje itiranwa n'umuvyeyi kandi wa hano ego rero ivyo papa yahora nkorera akiriho nasanze nawe wabinkoreye nje ntameze neza narababaye cyane ariko unye bene data n'ibyapfuye birazuka mushima Imana ko twarose umuvyeyi atwitaho ndashimiye abakozi b'Imana bose bo ngaha ndashimiye kugira neza kwabo nta gakengere nta kagaye bafise uje barakwitwararika Jenda umuntu nari narababajwe ndabazwa n'inshuti ndabazwa nabo nagiriye neza narafashije abantu benshi akazi gaheze je baca barafata nabi ku buryo bw'uko banambwira ngo duga nta mashuri ufise ko ntari ndi muri sansiye bacambira ngo duga ariko Imana yampojeje kubwo kumenya ngaha muze dukorera Imana dushigikira radio nazanywe ni radio numvirije radio nahereye kwijabe ariko ndushe ngwaje abo tuvukana ntibarakizwa bambabaje nije ndifura nkababara haje umuvukanya arakubabaza waramuhetse arakubabaza cyane waramuhebe minervare akagaruka kabikigeragezo umubanya kabikigeragezo abo muvukana rero ngaha ndashimye Imana cyane mu kumunani nabonye Imana hano hantu mu kwicenda ndabona Imana bari bavuze ko hari amari bagiye kuza ndabona Imana mu kumunani dufite niri turembeje nukuri atakuntu ndabona Imana ndi mu ngwara tugwajije rero nshimira Imana no ku kwezi kwa12 ko twavyutse twese twaragwaye rero nabonye Imana mu kwicenda mbona Imana mu kwicumi mbona Imana mu kw'icumi cya kintu kiba kirahagaze kubwo umuvyeyi wanje yasubiye ku muvyeyi wanje ubugira kabiri rero umuvyeyi wanje ufashiriza umuryango wanje aho bananijwe harimo abatingo bubatse akaja kurara mu gahinga afise urugo aho ufasha umugore wiwe n'ubu ndafise uri mu bitaro yagiye kuvyara dimashe ariko ndazi Imana ntabaza ko namamfukama muri amavuta ya hano y'umuvyeyi wanje Imana yampaye akaza kumpoza akaza kutubera umuhoza twaratewe n'inyatsi twaratewe n'abisuma n'abambuzi n'umuntu nagurana amahera yacagaruka kuntuka arayi wanje nkaba ndahevye natanga amahera yo kurima bakaba baratwaye ico twakora cyose tuzana isaro igahagara abandi ziriko zirakora rero kubw'ivyo ndashima Imana iradio yanyeretse hano kanyereka kwijabe hanyuma ndashimiye muvyeyi papa nkunda waransengereye mama ubu mama ibintu byose byamurya byarahagaze kimwe gusa ntahaguruka kubera mu mugongo rero mudufashe gusenga abatarakizwa bakizwe mu muryango wanje baracaja mu bapfumu bararushe Imana ifashirize rero uri ko arabyana ndashimiye abakozi b'Imana abasenzi bo ngaha bose ntakuyamwo numwe umukozi w'Imana mwampaye ngo afashe mama Simplice ari hehe Simplice Imana imuhezagire yarafashije mama akaza cyane mwarakoze kuduha n'umusanga muhira kumufasha Imana ibahezagire ibahe gushika kure ibagirire neza muze muhorana Imana abumvise gushima kwanje Imana ibahezagire ntawe gushima ngira sinoheza cyambere reka ntangure nshimire mwongere je nageze kugwara mwaka uheze hama ndagira chance ngira ngo si benshi bayigirirwa mwongera aransanga mu bitaro sinzi ko baranyibuka aransanga mu bitaro mu Kanyosha kwa Dr. Claude ni jewe nigitangaza c'Imana oya bivuke ndume je nari ngwaye ikivyimba ngaha muri esophage sinashobora kumira kugira ngo mare agatase kubuyi byatwara nk'amasaha 3
pasiteri araza na Juste baza kunsuhuza baransengera ico gihe bantera drogue kugira nsinzire bantera drogue zine inshuro zine ku munsi kugira njyame pasiteri aje kunsengera hari mu mwaka kweze nk'ubu ndavyibuka hama ndava mu bitaro izo drogue ndafata ko je nakize kandi vraiment ntababeshe je sina ibintu byo gusenga n'umunsi banza no gusenga ndimwo isonde o grand frère niwe yanzanye yarambwira ngo tugende gusenga ndabwira ati n'ivyo bintu byo kuja gusenga bijya barabivura hama ndaza kabisa nta wundi muntu yansengeye ndakira ndagenda après ndagenda no muri Tanzania ntangura gukina ama basket ko nahora ndasubira ndavyuha ico gihe narageze ngira ngo nkuri 55 ndonda kabisa urumva sinafungura shitse muri Tanzania ndabona ko nakize muganga nkama mvuga ati basubije zose Jeko atawundi muntu yansengeye kandi je nka nzi yuko nasenga vyatari eka ngira ni pasiteri yansengeye kwa nta wundi yansengeye kabisa kandi nahise hari umushikanje asengera ngaha niyo akunda kunzana yitwa Florence akambwira tugende gusenga na madame amubwira ati hageze gusenga nabangiye kunywa ibiyeri nubwo wumva nabangwaye nabangiye kunywa ibiyeri nabangiye gukina basket nyene ibintu nyene vyisi bariko barategura ngo bakujane hanze ngo bakugire operation ego sivyo kugirirwa operation si n'ibintu azokira izi n'impemu bibamuroza ategerezwa gukira kubw'amasengesho ego abadokteri bo ngabo bose baranyandikiye nunda afise report medical na commission medicale kugenda kwivuza hanze hageze kurondera ivyo hanze byose banyankira Fasine banyankiye gute mfise commission medicale muga passer yarambwiye ati ntazokopera rero ndashima Imana ko nakize naho ntasubirisha kugirisha controle ubu mira ngira nikirano kimira cose kuko nyene controle uza kurondera isumbi yo wiyumva mu buzima yama droge kugira ayo madroge bamutera bwari ububabare n'uburibwe kugira ngo ashobore kuryama none wumva utakibabara uracari wumva ari control isumbiye naje ubu nyene namaze kuyigira control ni normal ama ikindi nshima Imana ndashima Imana ko novuga ivyo bijya vy'abazimu iki muntu biragendana maze kugenda gukorera Tanzania narakoreyeyo ndamara amezi 3 nshomereye hama maze kuronka akazi bacabanyiba amahera menshi cyane atari gwanje $3200 atari wawe ukagirwa ni ubuntu nagiriwe kugira ngo ntashe mu gasho egreve akazi karaheze muga maze kuza naje kwa kabiri ncandagenda kwa Juste akimbona yambwiye ati mbona wewe wagombuje mu mpimba atari ko ubuntu Imana ikugiriye urabisimvye niho rero guhera kwa kabiri ntarasubira gusiba gusenga ni ryambere nje muri burake aho mvise intaye yanje Imana ibayezagiye murusanzwe wowe wari ukwiye gusenga gusa ahubwo wari ukwiye no kurara urasenga ukaba no mu rusengero kuko wewe turetse ako gashoko kari bisanzwe wewe wari umupfu iyo utagirirwa amahirwe ngo ugire mwene wanyu umudokteri tuzinanye akuzane ndagusengera hanyuma ansabe kuza nshike hariya mu bitaro we wari wagupfa hajya niwahava kandi amasengesho nasengeye hajya nta n'ubundi nari bwayasengere kwa muganga twafashe umwanya munini wo kumusengera ari muri leta itabaho ndayibuka naramaze nk'amasaha ngahe na programa narufise zose narazitaye ndajayo ndazimira ndahatora umwanya ugiye ariko twarahamaze nk'amasaha hafashika nk'abiri arenga kuva ico gihe nyene sinari wasure kumubona mbere sinari bwanabaza ingene vyagiye sinarinda nabizi kubaho nyene waratevye kuza gushima Imana ngo uze ushimire Imana yo mwijuru ushimire n'umukozi w'Imana yagusengeye wari waratevye cyane
ihubwo Imana ikubabarire, turakubabariye natwe. Hanyuma rero senga Imana bimwe bya hatari, kuko nubundi udasenze ngo bandanye usenga, imbere yawe hari ikibazo gikomeye cyane kandi gishobora gutwara n'ubuzima bwawe. Ariko ikizoguproteja niki ni ukuguba mu Mana, kuko amasengesho niyo yagukijije, ku urupfu wari ku mutima, iruhande y'umutima ikivyimba cyari mu gakiriza, niyo cyagukijije, kigukija no kuza mu mpimba uri mu gihugu cyo hanze. Ubu na amasengesho azogukiza n'urupfu. Yesu aguhe umugisha.